Sowa Store murakaza neza. Uyu papa mushasha yatowe i Vatikano, amateka yiwe nayahe? Yitwa Roberto Francisco Proveste, yavukiye muri Amerika mu gisagara ca Chicago. Yavutse itariki 14 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1955. Kuri iyi tariki ya 8 z'ukwa gatanu mu mwaka wa 2025 niho yacaguwe ngo abe papa mushasha asubiriye papa Mario Gregorio Francisco yaheruka gupfa. Nivyo wavyumvishije neza. Papa Roberto Francisco agicagurwa, izina ry'ubupapa yahise aricagura. Umuntu yacaguye kugira ngo abe papa acahitamwo izina ry'ubupapa azoza aritwa. Nawe yahisemwo kwitwa Papa Leo w'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1955. Uwo yasubiriye yarashigikiye abatinganyi. Nivyo wavyumvishije neza. Papa Jorge Mario Gregorio Francisco yaheruka kwitaba Imana, uyo yarashigikiye abatinganyi. Mbega uyu nawe azoza ashigikiye abatinganyi? Reka